mugabo kaza wumva rumwe ngo nta mutahe wo gukora imigambi, mugabo ugasanga barafise amahera yo kugura amamega yo kuraba ibintazi. Nko kwegera Elizevena mugakora follow kuri channel yiwe mukaraba ivyo mushobora namwe gukora n'ukunge mushobora kubikoramo. Mwibuke gukora partage na like mu mutera intege basi mukundi ivy'iwacu. Elizevena muramuzi abajije ati hariya kuri Marse nubatse Satani azojayo? Nanje ntavyonzi, ngiye kubaza nzomuha inyishu ninaza ngaho i Bujumbura. Mubandanye mwe gusa kumufollowinga kuko araciye akenge. Ubibona hirya no hino aho image canke ishusho iba iriko iravuga, ukibaza impamvu iriko iravuga n'ukungene babigenza. Woba ubonye iyo shusho ya Elon Musk yariko aramvugisha kandi amvuga no mwizina kandi ukabona neza na neza birajana ku munwa. Nta yindi application ibikora atari iyi application VIRBO Artificial Intelligence. Okay? Iyi application iratangaje cyane aho igufasha kuvugisha amashusho. Ibi nabyo biba bitangaje aho uyu munsi intelligence artificielle ziriko zirakora ibikorwa abantu batoshoboye gukora canke bokoze bibatwaye umwanya munini, mugabo ugasanga ibikoze umwanya mutonya. Wewe nugende muri Play Store ni waba uyishaka, hanyuma uze kwandikamwo VIRBO AI, okay? Artificial Intelligence. Niyi uraca uza kubona iyi shusho, okay? Ndibaza urabibona uko nayo ikora nuku gukurikira. Reka ngire ko ndakwereka n'uburyo ushobora gufuta buri kimwe cyose kiba kirimwo mu phone, aho ushonda ko kaza kuri information hanyuma ukavida le cache, okay? Ibiba byinyegeje muri application ica imera nkashasha. Rero ni watangira kuyinjiramwo uraza kwiconnecta kuri Google, okay? Urabona continue with Google canke create account, okay? Reka ndakubwire nuce ngaha anya kuri continue with Google, okay? Uce uhitamwo email imwe wifuza, okay? Churindira quelques instants, okay? Reka turindire akanya gatonya. Okay, dushitse ahantu hameze uku, okay? Urabona talking photo, uze kufyonda ngaha anya kuri upload. Baraza kukwereka urutonde, hariho aho izi foto zivuga ukoresheje novuga iyindi option iri high, iri pro, aho ushobora kuriha. Mugabo wewe uratrayinga ufyonde ngaha anya kuri agree hanyuma upload, okay? Upload ufyonde kuri allow, okay? Ufyonde kuri autorize, okay? Ntugire ikibazo hanyuma winjire muri application. Uraheza uhitemwo ifoto imwe wifuza, okay? Niwahitamo ifoto wifuza kuvugisha uraza kurindira umwanya runaka. Bashobora gufata amajwi bakuye mu video ahantu runaka bagagashiramwo bafatikanije mwa amajwi ugasanga ibintu mbo iyo ucenga anya kwi pro, okay? Usanga uriko urariha, mugabo uciye kwiyi iri simple ntabwo uriha selected. Ucufyonda kuri selected wabonye ko video yamaze kujayo. Aha anya hari umuntu, aha anya hari record audio, aha naho hari generate video, okay? Uhindura umuntu numba ari ijwi ry'umugabo, ushiremo uhitemo umugabo uzakuvugisha. Nk'akarorero twumve nk'uyu. Logic will get you from A to B. Twumve uyu. Love is a serious mental disease. Twumve uyu.
Life without love is like a tree without blossoms or fruit. Twemeze ngaha anya dufate yuko twemeje irijwi ry'uyu mugabo hama tuce tugende hano hejuru kuri record. Okay, ufyondeko baca bakwereka mu Congereza cyangwa mu zindi ndimi, reka twe twitiremwo mu rundi rurimi. Okay, hanyuma ushika ahantu ngahanditse ngo click to start audio recording. Okay, cyangwa ngaha ku extract audio from a video. Ufise video ugakura yo intuze ya audio, ni kuvuga ni ku extract ugakura audio muri video. Ndibaza muraca mubibona. Okay, cyufyonda hano, fyonda kuri allow, fyonda kuri kuri loloski. Okay, ni kuvuga rero ngaha anya menya neza uko ukoresha iyi application, nako iminota igenda iguherana mu gihe utarishe. Uraza kubikora ku nyungu zawe cyangwa ku nyungu runaka wifuza kugera, ugashaka kubandanya ubikoresha bigusaba kuriha. Okay, hanyuma rero reka ndamuvugishe uyu mugabo, ukaza wumva abajene bariko baravuga ngo nta buzi buhari kandi birirwa kumbuga, ugasanga bariko bararaba ibintazi. Inokurikirana uyu mujene Elize Venal tukaraba aho aya ma video ariko arakora azomushikana, uzosanga ageze kure cyane. Rero mumuhe follow, subscribe, murakoze ndemeje. Okay, aha anya ijwi iraheze mejeje ngaha anya ce inza ngaha anya fyonde kuri apply. Okay, uce turindira gatonya iyi audio ibe upload gushika kuri 100%. Nizere yuko ubandanye unezerezwa n'ibiganiro bica ngaha anya kwiyi channel. Ntukekiranye no gukura sabone unfollowing abawumva ikirundi, kuko abwira yuko ururimi rwacu rw'u Rwanda hamwe n'u Burundi izo ndimi turi abafere bari bumvikana. Okay, reka iyi video iraheza ya uploading abafere babiri bavugana bakumvikana. Rero muri iki gihe indimi zacu ziri limite n'ibihugu byacu. Ubagenda muri Amerika biraza kugorana yuko baza kukumva mu gihe atariho abantu baba bigisha ururimi rwacu. Niyo mpamvu tuba dukwiye gukunda iby'iwacu tabora, kuko nutakunda iby'iwanyu bizogorana gose yuko adishika ku ntumbero runaka. Aha rero turarindira iyi video ibe upload, okay, mpaka ishikire ijana. Okay, aya iriko na loading. Hano bavuze ngo TP leaving this page won't stop the process. Okay, kuvuga niyo novamwo anya video iguma i process. Sawa rero muri commentaire uraheza ukambanira ati bozondondera page ndahari kugira ngo dusarikanye ubumenyi kubwo gufashwa n'Imana hamwe n'umwanya. Okay, like kugira ngo mbone video ko yagushikiye. Nigute woraba ikintu cy'umuntu anuheze ngo ugikunda dukundane basha. Hanyuma ikindi naco ukaba wifuza hagataho utangiza channel, raba buri ntambuko yose, uraba kunye ugura email imeze neza, uraba kunyene utangiza channel imeze neza no kugeza kuri monetization. Wow, bravo, irashitse kwijana. Okay, wow, reka mugabo kaza wumva rumwe rumwe ngo nta mutayi wo gukora imigambi. Mugabo ugasanga yuko barafise amahera yo kugura amamega yo kuraba. Reka ndahazi nko kwegera Elize Venal mugakora follow kuri channel yiwe, mukaraba ivyo mushobora namwe gukora n'ukungene mushobora kubikoramo. Nibuke gukora pasitari na like ukajutera intege bane mukundi ivyo wacareri ukajutangira kuyikoresha. Nizere yuko rero unezerejwe n'iki kiganiro kaburi mushasha. Ntukekiranye no gukora follow, partage. Merci beaucoup. Uyu munsi yari abazaniye kugira ngo twisabikanye, uzozuvuga ati mbe babikora gute ibi bintu navyo ainsi de suite. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.